nahora ndirimba indirimbo z'aba Kofi kera nkumva nyene nkazisubiramwo ariko gafra tu impano y'igisoda ibirinjiye ncanja mu rugamba rero ko guhabuza igihugu ya so wewe uri umusirikare kandi ukongera ukaba n'umukinnyi wa sinema ndundi ivyo bintu bibiri bifatanya gute? Shalom shalom bakunzi bazobaze Gaposho Media TV muraho murakomeye murameze neza nkuko bisanzwe ni na Naomi mbere ya kamera inyuma ya kamera mwite umuhungu wa Mutama uno musi twakoresheje umusaza ya ndahari naenda wakumbuye Naomi ego bari warapoteye gose oya ndahari karibu sana kuri uzobaze Gaposho Media TV ego so numusaza ntavuga mu izina n'umuntu w'umushefu n'umusirikare mugabo rero no munsi ntituje mu by'igisirikare karibu sana. Asante sana. Abatakuzi kuri uzobaze Gaposho Media TV urashaka kubabwira nitwa umusaza Niyonzima Mike nkaba ndi umukinnyi wa sinema ndundi kandi abikora neza cyane gose. Wow. Niyonzima Mike akaba umukinnyi wa sinema ndundi. Mike, karibu sana, karibu tena kuri uzobaze Gaposho Media TV. Turaguha ikaze. Twari tubakeneye, twari tubakumbuye. So Mike, jere ingene nzamani. Ndatangaje. Ni ryari watanguye kumenya ko ufite impano yo gukina sinema ndundi? Bo. Naravyiyumvamwo ariko indoto zanje nkuko nama nabivuze. Numva nyene ko nzoba umustar. Umusani. Kona nahora ndirimba indirimbo z'aba Kofi kera. Nkumva nyene nkazisubiramwo ariko gafra tu impano y'igisoda ibirinjiye. Ncanja mu rugamba rero ko guhabuza igihugu. Ya so wewe uri umusirikare kandi ukongera ukaba n'umukinnyi wa sinema ndundi ivyo bintu bibiri bifatanya gute? Bo ntibingora cyane gose yego kuko impano ya mbere ni yakazi yego kumutekano w'igihugu iyo ndi mu gakonje rero ncanga ndabikina sinema umva nta mwanya mfisha ubusa mu ncamake umwanya wiwe wa konje uja gukina sinema umwanya wa kazi na kazi umwanya wa kazi na kazi. Eske bage bantu mukorana iyo bakubonye uriko urakina sinema ushuye mu kazi muhuza turahuza nyene baka nk'abasoda kabwe yakinye sinema ndakuze mu sinema iyi rero ivyo nyene kandi birabaryohera nyene akabati wow ego musanze mwubatse mu rugo bigenda gute umufasha wawe iyo akubonye uri muri sinema akakubonana mu byo bintu abitahura gute kumva umwe uruhande rumwe umusirikare urundi uri umukinnyi wa sinema ndundi umustar mu bisanzwe bifatanya gute? Nibaza mu rugo nta ngorane ntacyo biteye ntacyo byica ego ko mu minsi bigenze neza nanje nkakina cyane ndabona n'abana biwanje bazobara abakinyi sinema ndundi cyane kuko ndabona yuko babishoboye bafise izo mpano. Okay, bisigura ko sometime iyo wagiye gukina filme urashobora guhitana n'umwana umwe wawe ukamutwara kugira ngo nawe abarara batejo bizogenda gute? Oya ntabonjana ntaragera ko ndabajana gusa muhira basi muragira ama repetition. Mbo muhira ndabona abana baragira ama repetition bagakina muri eglise ibintu vya comedy nko mu kwa gatandatu ari sinema nzosohora ndi kumwe n'umwana wanje umuhungu witwa Israel tuzokina ni sinema kandi izo hatwika cyane gose. Niba atari bangiyo filme izoba yitwa gute? Oya naragera ko tuyivuga kuko kugira ngo tube twiteguye tuvuga ati hari filme igira isohoke yitwa uko nitwayibona tuzovuga ati iyi ni ya filme batubwira mu kiganiro. Izina se ntiriraje habona iracara kabanga ibanga wigiziba. So Mike watanguye gukina ryari? Bo nta minsi myinshi ndayimazemwo uno umwaka uraheze ndaje mu mwaka nturahera ariko nabaze kina sinema nyinshi cyane ari sinema yitwa natanguye ku sinema yitwa Tama y'igiswahili
iyo sinema rero yarakunzwe cyane yarakunzwe hanyuma cyo dusubira muri sinema cyangwa muri Septandeze nakumenye cyane je muri Septandeze aho wakina uri se wa Sami afise ukeneza bamizi binini byinshi Septandeze irikira ko ribara gose muri akarere kuko ugene muri farumasi ubona umwana w'umukobwa yinjiye kugira ngo Septandeze ni amazi we nukema na kimwe urumuri umukiriye uciye uri ngaho muri farumasi ukumva umuntu avuga ngo Septandeze ni amazi wewe urumva acagomba kubitiraho nyene rega turabona ati ibyo byose binini biko bironona ugwaruka reka tukine twerekane ingaruka mbi zavyo za Septandeze muri shakazi kuri bajya bazidandaza ntacyo bazoca badandaza paracetamol nta ngorane oya no urazi ikintu kimaze gushika muri pharmacy kikemerwa kudandaza namwe mugace kugenda ati ni ngorane oya urumva twebwe mu Giswahili bavuga ngo sisi ni kilio cha jamii urumva dutanga message oya donko twebwe turigisha twebwe aho imiryango yindi itashoye kuvuga twe turabavugira mwe muvuga ati twebwe izo Septandeze jamais izi nimbi turavuga ati izi nimbi cyane namwe abaje bakinyi ba sinema ndudi babikira mugabo naho harimo abazikore yisanga nibaza katazo bakoresha twebwe nka timu yacu nabantu bibashe cyane gose n'abamama b'ubwiza abapapa b'ubwiza n'imisore y'ubwiza n'inkumi z'ubwiza baratinya Yesu Kristo kandi umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo yego rero muri Septandeze nibaza yuko batabifata ibyo binini rero nicyo gituma rero twaje dutanga iyo message kandi Septandeze urabona ko yahitinze cyane gose kandi ubu naho mu minsi nibitegura igice cya kabiri twaragikinye nibaza yuko Kiongozi Sami Mr Sami cyane gose cyane ujya muhunga aragutse afise impano yagutse cyane gose aradukinisha kazana CJ yumviriye gute n'umusaza muri sinema ndumva cyane gose yego cyane gose so Mike nimba atari banga iyo uri kurakina ugakinana n'abajene inkumi n'imisore uri umupapa yubatse kuri wewe mushobora guhuza gute ugasanga nyene ntagiyemo ibindi bintu kubera ko nyene biragoye nta bindi bintu birimwo byojamwo kubera icyambere cyo jewe ndi umupapa umupapa amafresher urambona yiyubaha oya nca ndavuga ati ndumutama ko jewe ndubatse mfise umugore n'abahungu 8 n'abakobwa 2 umwana umupapa w'abana 10 ndafise imisore ndafise inkumi ya urumva kandi baranyubaha kandi mu bo dukinana harimo abamama turubahana kuko tuba twagiye mu gikorwa nakazi kaba katujanye umwe wese arakina umwanya wiwe uwo mwanya uheze ca wigiye nta kuntu uzubona umwe yinyabije hirya cy'umunsi mwenzo bavumbura rega muri gukina oya ko atawinyavya gutya canke nka ujya ku mukina amasene yo mu gitanda nkawe uvyo korora gukina sene yo mu gitanda mbo sene zo mu gitanda none yubiriza nawo yubiriza ruba akazi uravyumva kandi umenye nibaza we kunabizi cyane gose urabizi iryo sere bazo mu gitanda berekana urazi yuko hari nk'abantu nka 50 bariko bari nyuma ya kamera abantu bamva biyumvira ngo umuntu akinye sinema yo mu gitanda ngo ni babiri kujya nyene kamera ibi yavyerekanye kurya kubisigurira umugore atabibonye kijya gihe biba bigo ari gihe mwaje n'umugore urumva ugiye gukiniza mu gitanda ucuza cyane mu gati mubora benzo murondera mbo ntazo mu gitanda dakira umusozi kike ntaragira ko ndazikina naga ko ndazikina ariko byoshikaye rero ugasanga ndayironse bakubwiye ati iyi sene ndayigwaye wikubitire mu gitanda mbo izo sene nkina ziraharuye cyane nkina ndumutunzi kuko birangaragara ko
Messi kora ha yego aha kandi bagenda baducorera urabyumva bagenda ducorera urumva hanyuma ngaca nkina sene y'upasiteri urabona nabyo nyene biransa ariko hari sinema nigeze kubona wakina unyika gutya mbo ijya yari ijanye n'ubutunzi akantu kajanye n'ubutunzi jewe ndakajamwe cyane yego Roma agaca nkina yindi ndi papa ndashaka gukina ndi umucamanza ndashaka gukina ndi umuntu nyene ndiko ndahanura izo rore nizanje mugi zindi z'ubunkwinkwiri wapi oya izo zozijamwe mu myaka nka 10 iri imbere nabaye musaza abo batayo ya oya nabyo kwisazura nabyo kwisazura bizohabwo abantu bashaka kugukinisha bashobora kugukura he mbo baciye kuri wewe Naomi mukobwa wa Mutama ucubagirane ucubashikana baciye kwa Mr Sami bashikana baciye kwa Mr Remy Nice n'umugenzi big up kandi abikora neza cyane bashikana abantu bose bifuza kuza gukoresha mic ngaha I am ready for ego kandi dutumira n'abasirikare bandi baze muri sinema ndonde oya barabisaba nuko ntarugura team yanje barabigusaba hariho n'undi muntu dufise umutegetsi ari hejuru mu gipolisi nawe ni vraiment abikora neza urumva mu minsi ine namara kugurura channel mandinde amakamera zoshike azobe bigizwe umugwanje n'abasoda benshi cyane n'abapolisi abasivile zoba bwati ntangorane mwebwe bamuratenyeye tujye hiti akaboro kakaguru k'inkoko tuzogakoreshamo bo babiduhereye uburenganzira abashefu kuko bisaba uburenganzira bakabitwemerera nta ngorane izo bimeze neza cyane gose kandi turizeye ko filime ndundi igiye gutera imbere cyane gose yego ko twakoze twumva bakireko kuri ninde tuyirindira maride menga ba maride sinibuka neza yakoma ngo sabiri z'ijoro Imana imworohereze cyane so Mike wibona hehe mu mbona kazozi muri sinema ndundi muri sinema ndundi nibona nk'umwami wa sinema ndundi mu myaka 10 iri imbere yego nibona abandi bose muhiganwa wa sinema ndundi nifuza ko yoshika kure cyane ko mu minsi nzokoresha amakamera akomakomeye ku buryo uzobabona sinema ndundi azovuga ati ego ica no kuri Netflix yego prema bose bavuga ati gikomeye amuka kuri Netflix si cyoroshe uruzi yuko Tanzania ko abakinyi bakomeye cyane haje hari kwisinema imwe gusa ariko je hari sinema nigeze kumva iri kirakinwa mu Burundi numvise ko izoca kuri Netflix sasa kamera nyene ahura n'uwo mu chef ari mu boss bari barakina filme bavuga ko izoca kuri Netflix irimo abantu benshi bose ahubwo nzomubaza ko byo bavyarapfuye byo usanga ari indoto ibikiri indoto kuko urazi umuntu ararota kandi ushobora kuza umuntu kurota kugira indoto ziwe ariko birinze bishika byo bari byiza cyane gose abantu tukaba duteye intambwe ikomeye ahubwo umuntu yakoresheje abantu baba president baba ego promo ni sinema ijanye na president ego yakinye nka Zelensky president wa Ukraine yari mu comedie akina yuko azoba president bisha biramuhira shaba president yego yari mu comedie akomeye cyane gose sigura ko n'ibyo bakinye bizogenda neza umva bivana n'ukuntu ba wateguye amakamera y'uko urakoresha ama image aboneka neza usanga sinema yawe irahitinze cyane gose so bakunze baza
Gaposho Media TV. Wewe no munsi jewe sinimwita Mike. No kumwita umwami wa sinema Ndundi. Wow. Wapinge. Nimeoyongera mpindure. Sinema Ndundi. Yego vrema. Akanwa katwararema yiremeye. Yeah. Namwebwe muhingano nawe. Yeah. Hanyuma yavuze abamukeneye. Turahari. Yadutekeka yuko tuzobashikana iwe. Ntangorane. Samina Mr. Lemi. Yeah. Na mama 7 kilo, ubu ni mama 100 kilo. Mama 7 kilo. Baramuzi mu masinema ya Mr. Sami cyane gose. Yitwa Melize. Melize. Melize niwe barabita mama 7 kilo. Baciye kwa madame Bukeneza. Bashitsi wari nta kibazo kwa Jeje. Ya, urumva kwa Mr. Hassani. Na MC Ivan ego no mugenzo wanje no peti kabisa windero ndamuzi nk'umpeti windero kandi atera morale cyane gose ufise nk'urubanza rwa anniversaire rwa mariage no MC mwiza cyane gose abikora neza gose hagiyemo na publicité yari bikenewe oya ari gutezanya imbere muri bwa bumwe nyene ni muri bwa bumwe nyene oya reka umbiriza Ivan gerageza nawo mu mugura agakwavu akunda agakwavu nyama y'agakwavu apara kabenzi agakwavu tugatekana abakoresha kubwiyo pimbirisa kukoreye ya kandi basho kudukurikirana amasinema yacu kuri Mr. Sami hariho sinema iri habikora neza yitwa Inkovu iyo sinema iri kwirahitinga cyane gose twarayikinyemwo igeze kuri episode ya 6 imeze neza ifite inyigisho nziza cyane kuri Mr. Sami agumagaruka eske Mr. Sami ninde kuri navuze kuri umwami wa sinema Ndundi. Mr. Sami ni nk'umurideri ni kiongozi wangu. Mr. Sami niwe avuga ati ni nk'umuvyeyi wanje sinema Ndundi. Yego umva niwe ari kara donko mu gisoro usema kwamba ananipika karanteka neza ntegura ntegura kugira ngo mu minsi iri imbere ubwo bukingi bwa sinema Ndundi nzobushikeko urumva zo ari fada ufukingi azari sari umwami urumva azari umuryango w'umwami yego urumva ko bizo bikomeye cyane gose so Mike yes wavuze kuri papa ubatse papa w'abana 10 n'umufaso n'umwe watubwiye ko usanzwe ubufatanya akazi ukora na sinema apa y'ivyo bibiri nta kindi kintu gukora apa y'igisirikare ndo umukomersa ndorora ndumurimye ndumurimye ndarima ndoroye inkoko ingurube kugira ngo ibintu bidufashe kuko burya witeze umushahara wa leta urumva ko ufise n'abana benshi ukawigisha abana muri abo bose umaze guheza university n'umwe gusa abandi nabo baraheze umwaka amashuri yisumbuye babiri yego tuzobatumira dusangira umuceri n'akabenzi yego vraiment Roma rero biza bimeze neza rero umva umuntu bica bisaba ko yirukanga muri utu na turiya ntakorera amaboko kandi umutunzi kiraza kare amaboko yaguma rondetse Mike nk'agasunika rugi uzobaziga Gaposho Media TV jewe icyo norangiriza ko ndabashimiye cyane gose yego Naomi karibu kandi umukobwa wa Mutama Gaposho gusabye ikiganiro guma wigira ibindi bintu nk'ubu wari wakinsabye nawe naguca nigira oya nubwo warasabye ikiganiro guma nigira ibindi bintu mwebwe abantu baba star sometimes muratugora gushikira tuwe turinda kudodora ariko twadodoye ntimwatwitaba ubu tugiye kugamburuka cyane gose zose tumuburayo arasije kuronka boss nga
oya kiyo gusa ubu nzoboneka. Ego. I am free for people. Kandi biratahuritse sometime uri ku kazi. Yego. Sometime kurakina. Sometime urumva uri korora ibikini. Yego kabisa kandi nukuri bimeze neza. Kuvuga akazi nyene urumva karambana kuko nk'ubu igihugu imbana cy'umukemwe bari bansavye bambaye muri sinema y'ubuzima. Yego. Imwe bwa ngo ndanyikanda duga ya ari umuntu yasabye yuko nogenda gukina. Umuganda mbwa ati ntibikunda kuvuga akazi nkora byonsaba procedure ndende. Urumva nyene ndashimira abantu zenye abafans banje bankurikirana. Ego ariko ngere ubuzima bwa Serusaga bugoye ushitse hose nene ushatse kumva nguje gukina sinema naho bugiye kunywa agafanta uzoma nguje gukina sinema ati wa Serusaga bitoroshe. Okay, bakuzi bazobaza Gapasho Media TV nkuko twatambwe tubabwira yari na Naomi twari kumwe na nyakubaho Mike ngaha anye Musazi. Atavuga mwizina. Nyuma ya kamera twari kumwe umuhungu wa Mutama. Je nanje na Naomi tutamwabize tunawapenda sana. Thank you.